Hello Kejo Media turabaramukije cyane tubipfuriza amahoro menshi muraho mukama ari kumwe namwe nkuko bisanzwe kwizina nitwa nikigize Samuel ugomba unyite NS canke Sami byose nico kimwe rero turabaye kaze kiganiro ni Burundi's Got Talent ego rero turafise ubutumire wacu mu mwanya hinge turabe ko doshora kumuvumbura ari hano akunda guteramira reka tugende wow ebana ahantu ndabona ni heza cyane na handi turi Bujumbura mu Nyabugete ahantu bita la beauté du paysage na ahantu heza cyane raba ingene hameze vraiment haratomoye cyane wa bizina ni kugiza Samuel ugomba nyita NS canke Sami byose ni sawa aya behind the camera ndi kumwe n'umutipe mano aracari muto mugabo ebana ana mambo mengi sana yitwa Jasmine Pro ebana ni ngorane kabisa arabikora neza kandi bikagenda neza ebana niwe nubuye ibi byose turiko turabibona kubwiwe ciao mu mwanya rero ego mwanya nyezina turinjira mu kiganiro cacu ubunyene vuba cyane tugomba reka tugenda muri ca kibanza tuteguye kwakira umutumire wacu niaje bro yo safi man meze neza ego cyo ndashima man aha narinje ndihutira kabisa umutipe wo mutumire wacu ufatiki icari cyo cyose gusa kibe ari kintu gitomoye nta kibazo man nta kibazo gira banzanire sha banzanire merci okay merci bana reka je maze ndakihereze man reka maze ndakihereza akakantu kuko bana nico yacambiranye neza cyane nabibona Hello bakozi ba Kejo Media umunsi nkuko twabibabwiye turi kumwe na Mr. Wet turakuramukije Mr. Wet ndabaramukije amahoro y'ibana bane namwe umeze neza amahoro je ko kuntu rero uvuga uranyica urankuraho nzoba mara twona hari agatore bakunda kuvuga ati wohona nawe rero nigashaje wotuma duhona abakano nigashaje ndako nari umeze neza cyo ndabona kweri vibe ni yose umunsi wa abana nubwo twakuvumbuye kweri hajya ahantu wari muri mundi kwi ingorane oya ahubwo nari nduhutse ko nari ndushe nari mvuye muri shooting n'aba bakobwa bari barushe bamwe dukoresha ama video barambwa ati ngo turuhukire basa ahantu nyene duva tuja ku muyaga turuhuke ko n'amasaha abavyeyi baduhaye ataranagera reka tuba turuka mu mutwe ndabana bafungurire ahantu imbere heza haryoshe kiribwa n'ikinyobwa ego akakayaga ukumva gute ka ahantu turi kuri la beauté niyo twasanze bana wateraniye n'ahandi uzogasanga atari ku barundi kandi rero abarundi si bose si bose gute kubera erega abarundi ni benshi twe turi abarundi ba vrai mugabo abarundi ba fone abo bameze gute ni bamwe twahaye uburenganzira bwo kwitirira ko abarundi atari abarundi ndavuga nk'abahindi hari abafise abarundi wewe none ufise umurundi niyo ngiko ndagutahura uri kuvuga umurundi haya Trump afise umurundi president runaka afise umurundi kandi rero uwo murundi wiwe abikeshwa na nyine cyubahira twari igihugu kuko urumva ayo mevoti hitwe umurundi ubwo abahaye n'ubwere uburenganzira babashifu urakunda uburundi gose sana kandi nkakunda n'ababutwara Mr. Wetu ninde twongo to dusanzwe yabari muri industry y'umuziki umuntu ashobora kuja mu afise impano yo kuririmba akaririmba mugabo afise abantu abona nka role model yiwe canke abantu abona nk'ivyitegererezo vyiwe nawe icitegererezo cawe muri comedian yawe kora ninde uyo muntu ntawubaho ahubwo jewe gucitegerero canje ni Yesu je ndanamwamamaza abandi ntibamuvuga ngo je ndirimba nka naka je mvuga ni Yesu kandi uragerageza no kumwigana haba mu nyambaro haba nakujya kuntu uvuga byose rega je ubundi ndagomba ko Imana ndema muri epoke ya Yesu nkibera muri kijya gihe Yesu yari ahari waje rero muri style uyisangije cyane kuko washimye kuza muri iyo style yo ukinjirana iyo style yo kuza mbona abandi bakina ibyo kurya abana abandi bagakina iby'ibiki by'ibifumu n'ibiki nawe ibyo araba abakristo banje dusangiye ukuntu twemera na Yesu ukuntu uremera Yesu cyane uramukunda
muze mu mnambeshutse naho madini yose muzoyugara mukanayafunga ngoma ndumwe bizopfa byangana ngire eglise wetu ndakira bakoze bakeje media muri ko muramwumva uyu na wundi ni Mr wetu musanzwe muzi bamwe bakunda kumwita ngo ni Yesu w'i Burundi niwe turi kumwe ngaha ayi Mr wetu yego cenda kubona no uri talented cyane machese mane ndabona na big up cyane abantu twamenye imana cyane mvuga ndagukunda no bangize nabi unkunda gute wa ndagukunda akakunda ibikorwa byawe ndagufana wawe nangize uko byo bigabo byo hanze byo tutemera mu Burundi abace mu byumva aho ni sawa ahubwo ubwira n'abandi bankunde okay Mr wetu yego turabona muri iyi minsi hariho igikorwa washize ahabona cerekeye uvuga ivya Chimamanda muri kumwe n'aba Pipiro n'abandi uwo munsi mbega ko tudashoboye kugusanga muri kumwe na Pipiro ba Pipiro nagera gutwenze rero Pipiro ari kuri balance wari hariya ni hari bako baradodo munyenga rumba mabari nazo mubigani murabadasigana oya kubera tuve muri shuti tuve muri shuti n'abasekirite bari hariya nyene okay none iki muri ko murategurira abafana banyu inyuma y'iki giko Chimamanda mana kijya kintu mwaciyumviriye gute je nubu uye ndakibonye ndavuga ati amatipe kugira ngo ndaciyumvire namanje naye maze imisi nteko ndakora ndavuga ati rero kaba bahabana nyene bariko barabaha mbona umenga ntibanaryoherwa gira umuntu wese mwahura akakubwira ngo ukibazo ngo cigitora ukibazo ciki ego ntabaza ati none nta nikibazo video natwengeje kurubuga ikiboneka wekaye mvuze rero azi rero umugabo reka nkoro muti maze ndabangiye nagiye kuri Facebook sanga Chimamanda live karavuga nyine bya pasteri bameze ukuntu abandi mugabo ngiye kuri ama video menshi nza gusanga Chimamanda hano kenshi agira taginga sana ntuze ya pasteri Joshua akano kanye ngo suguruje sogoroje yari ihari nibuka Pipiro arakagira ngo aratumariye ngo nyene ngo dufise umuvuga butumwa wacu yitwa Joshua wira muhindu yizina amuvuga ko atasigaye ngo sogoroje gusa rero ntobone bimeze uko bo ugiye kuraba kenshi Chimamanda aravuga ukuri sivyo kuko ugiye kuraba nk'abapasteri usanga bamwe babisha bagatekenika abantu ngo Imana ivuze ngo wanata ugasanga muhuriye muri boîte ugasanga yanakuriye n'umwana ndikankoresha ya system areka kwera oya sivuze ngo umupasteri naka hari n'abapasteri bavyitazira abandi bakajya amakomisiyo donc ugasanga je nko nzanye n'umupasteri hari hanze ariko ndahano yoshinga ishengero nanje nkaca nubakisha ibyo byose abantu runze rukuzura building ugasanga rukwiye ndumva ko babazana n'umupasteri nanje narapambana ivyo bintu ubwo ncanyaro gusanga kwakwanya nkigira ubwo pasteri hamwe ubwo tukayarya tubabona ariko hari n'abandi bantu ararataryamye kugati jewe nubona abacu tugiye mwijyo tumeze amahoro tumeze neza akabura amahoro akabati jewe ujye muntu kuba kiri muri ibi numva no hava mpebe byanje byose mugabo nkamugarura urumva nubwo ko bubiri ugere Chimamanda reka avuga ngo vyabibwa hari gihe rimwe na rimwe akoresha systeme itaryohera abana b'Imana nko umuntu yasizwe amavuta mugahise ndavuze ngo Chimamanda avuga byose byanyabyo ariko mugabo iyo tuse umuntu hawa amara chapeau vraiment kubera iyo clip ndavyo ukuntu iriko irafata abantu kabisa ebana no kuvuga yabaye trending sana yabaye trending sana big up sana kuri ebana thank you ebana warata itarget yagenze neza ivyo ndabishimira kwanza cyambere ndavyishimira kwanza kuri icyo gikorwa kabisa ndabishimira cyane kwanza Chimamanda Chimamanda kweli natereye ide muri ivyo oya nyantereye ide urana ko nagerageje kumufata nabi muri ziriya video nkamukubagura akagenda ameze nabi ariko umugabo ntivyigeze bimutera umutima mubi kuko nabo nyene mu bantu nagiye mbona kuko ndabikurikirana cyane jewe nsanze ndi umufanzi wanyu ndabakurikirana cyane no kuvuga narakabonye kajya ka video nawe nyene menga yaragapostinze ku kaziwe ahubwo rero nkwereki kuba yafashe gusa link yonyene agashira ku rubuga rwiwe nashoboye kwinjiza abantu 10,000 mu isaha imwe ibihumbi 10 nda musile bwakubita ivyo bintu
nta munsi n'umwe narumiwe mugabo nce sanga n'abantu nakiniye nyene neza narakuryoheye cyane gusa mugabo Chimama ndayubaho naho namugerageje kumukubagura muri video mugabo n'ubundi acamukubagura none niki ushobora turi kuri Akejo Media niki ushobora kwemera abafansi bawe nk'inyuma ya kijya gikorwa ca muheruka gusohora ndibaza nta n'indwi zibiri ziciye hari ikindi kinoba uriko urategura ego Chimama ndakabiri yo rero izo birimwo ni ngumu wari bwabona ndiko ndacangiye ngo ndi Yesu nyene y'u Burundi abana zoba mocha gusa rero kandi iyo video mfite cyane zobasengera oya aho tuzohura na satani amasoko yandi eba ndamwibonere live ateo mupambana wa mushenze we n'utuma abana bacu bagenda kurongorwa barabatanguye hahandi bakonona ugasanga umugabo atwaye ikintu kitagira n'intuze we satani ngo hano satani n'umuja ugasanga yirirwa abana birirwa mu mayoga ariko ikindi nashaka ndakubaze Mr Wetu Mr Wetu nukuvuga benshi mu bagukurikirana hari abantu benshi bagukurikirana ndetse hariyo nabandi ucu usanga bariko barakwidogera ati Mr Wetu aragara cyane ese kuki Mr Wetu ugo rubazo rubeshe uragara aje umuntu azobanda mugayeko azoja nteri buyi nzorisigura imbere y'ukiyeko ariko kubera arakanu nibutse arakanu nigeze guhura nako mbona karako mega kaga uriko uragara cyane impande yawe hari aba bodyguard wavyimbye sinzi ukuntu wahindiyo n'ingendo umeze ukundi kuntu ngira kajya kantu oya kajya kantu oya ni ma video donc ndi kuritere ndigiye gushutinga nyene donc hari gihe babona nyene turi kumwe n'abakobwa batandukanye bon abana bongisaga urabizi hari gihe usanga bambaye kubintu gutandukanye maze kwibona mwo hiti acabona kumengana mu star byatara akacambara ibintu bikwega abantu rero mba sinde mu mwirukane kandi nanamurishe piragoye kandi rero mba abantu babonye bantu baca baza bashobora ari benshi rero mba udafise nk'umuntu abari hafi yawe agoma yinginga kumva jewe nk'ubu nyene nk'igitumbura sinova nga nari aroguru turi guhera mu misozi cyamanuka hariya ngo ngiye kugura igitumbura cy'amahera amajana 2 ubariso mugabo ufise nk'umuntu mbwati peti gendo zana kantu fresh gusa kenshi bikunze kuba yonde mu bikogwa ubundi ho gendo umuntu ndi simple sana akagara kubyo nanguri najijana no barakubeshera oya barambeshera oya sivyo wana kugara ndo umwana w'Imana nashaka kagara babikora ndo umukozi w'Imana naho ndo umwana w'Imana sange amaraso na data kare Mr Wetu nawe sange amaraso nande data bamwije kandi umwana w'Imana ubwo sange amaraso na data oya attention kumukozi no kuba umwana natandukanye urumva umwana w'Imana ubwo ashobora no kugusigira ati ndagusigiye amatungo nawe kende ubwira abapasiteri bagira uko abapasiteri nabo bamwe bavuga ngo nakoze Imana ubwo Mr Wetu uri so talented cyane Uburundi kweri buri n'impano muri zo mpano nkagucora gusa baravuga pasiteri bambwiye ngo napfuye kandi rero umuntu agikoze rero numwe mu bantu nyene babanyempano nyene tuba turi muri umugo nyene wabatwenza abandi bantu baramaze kubwira umuntu ngo yapfuye etegare yuko nta nibimarisho ushobora kuronka ubwo rero wapfuye nta muntu aguhamagara ngo dukorane rero ndamubwira ati muta buryo rihenze je impano yarikuye kuki donc yagoma nyine bansibe kugira ngo sicyo no kuvugwa ewana cyadutegura konzere ndababwira ati amarose nkoresheje mwese ni muze je nzoba isinya stand ku buntu ibyo kunywa ku buntu ibiki byo ku buntu gusa yene nari akantu kugira yuko ivyo byo bavugwa atari cyo ndavye abantu usanga n'ibihumbagiza mvuze ya abantu ni muzemera ko napfuye kandi je nzopfa oya sinzopfa ati nta mwana w'Imana je naho nzopfa muzomenye yuko jewe nicomokeye kwa data wacu urize zokurabaho ndo bandi muri sekemba ati none rero umuryango uvuga ati n'abakozi bawe ntazogende umwe akorera murire ahubwo mwe muzana ico kunywa umunywe mu bwati muta uzugera urugendo rwiza nabone nta na rese passe rogi rero muri umwanya bariko baradukurikirana ushobora kubagira nk'akantu kugira ngo
uvuge nk'akantu bashobora nka introduction kugira ngo bakubone muri nyene urabona ko n'umunsi turi kumwe wa mwambaro tumenyereye tukubona mugaragaramwo uri kurumva utawufise uvuge akantu gashobora kubereka yuko ati aha ni wa wundi nyene hajya ngo ntimunzi kweri muranze manyoya bavuga ko ndinde namwe muvuga ko ndinde nifuje gusangira namwe imbere ko mbabazwa ndababwira ukuri sinzosubira gusangira namwe imikeke mpaka mwanza muyihejeje igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cy'amata n'ubuki basokuru naho babivuze kuko n'ukuri kwari ko nta sokuru yiyumviriye kuvuga ngo igihugu cy'amata n'ubuki atazi ejo hazoza narababwiye haba ikinogo cya mbere cy'ubutse urakoze cyane urakoze cyane Burundi ikindi kibazo muta Mr. Wetu turagushimiye cyane wiyumva gute kuba uri kuri Akejo Media ano masaha ahubwo bwira boss amakazi